cyane yuko dukora ibintu tukiga tugatahura igituma turiho turakora ikintu ko tugikora kandi tukumva vy'ukuri yuko uko Imana yabidusavye ariko nyene turiko turabikora. Kuwa Mungu heze twarabonye ngene Yesu bwiwe yigishije abigishwa biwe gusenga. Twabonye ibintu bikuru Yesu yavuze ati nimwasenga mukwiye kugira ibi nibi nibi. Ibiri hanze y'ibi bimwe vy'abanyedini indyarya. Amen. Abanyedini bose atandumwe avuyemwo indyarya. Amen. Sivyo ga yemwe. Yesu ashimwe. Uhereye kuri hejuru gashikana kuri hasi arinze yubaka kuba umunyedini muri we ikintu kimuranga ca mbere n'uburyarya. Gukora ikintu kitari mu mutima, kwerekana igihushane c'ivyo wiyumvira n'ivyo wiyumvamwo. Amen. Haleluya. Kugaragaza ishusho inyuranye n'ukwizera kuri mu mutima wawe. Abanyedini nka bose mbere ni bose baba ari indyarya. Ikiranga umunyedini n'uburyarya. Amen. Abwira abantu bakorera Imana kabereka ko ari umukozi w'Imana muge umutima wiwuzi ko adakorera Imana kandi atari umukozi w'Imana. Abwira abantu gusenga kabereka abantu ko asenga kandi umutima wiwe uzi neza ko amasengesho ariko arasenga nayo kwereka abantu gusa ko ari umusenzi n'indyarya. Amen. Ikindi Yesu yavuze ati nimusenge kandi nk'abanyamahanga. Abapagani iyo basenga Imana itumva. Niyo Imana bibaza bati tuvuze cyane kumburira za gukanguka. Ni Imana ikeneye akigoro k'abantu. Ni Imana ikeneye imfashanyo z'abantu. Ni Imana ingufu zawe zitagiyemwo ntakiza gukora. Haleluya. Imana yacu si. Amen. Mbega Imana yacu niyo irakeneye ingufu zawe kugira ngo ikore. Irakeneye ubwenge bwawe kugira ngo ikore. Irakeneye inkomezi zawe, irakeneye igihagararo cyawe kugira ngo igire icyo ikoze. Amen. Bibaye gutyo abanyamibembe nibo kwirukanya igisirikare cyari cyaratsinze amahanga menshi. Ariko abanyamibembe bangahe? Abanyamibembe birukanye igisirikare cyose cya Siriya bari bangahe? Nimba musoma Bibiliya ni bangahe? Bangahe? Bari abanyamibembe bane. Amen. Haleluya. Kugira ngo umenye ko Imana idakeneye inkomezi zacu. Igisirikare cyari giteye ubwoba ihanga ryose. Cyari gikomeye mu mahanga yose yaragikikuje. Siriya yari ikomeye gose. Yari kwiratsinda ibihugu byose bahura navyo. Iragera ahantu irasieja Isirayeli yose, irayifata miri. Irazibira, nta kintu cinjira, nta kintu casohoka. Abisirayeli bamara imyaka bafite ubwoba mu buryo budasanzwe. N'inzara iratera kubera igisirikare c'abasiriya. Amen. Hagera ko Imana itabara Abisirayeli. Umusavyi w'Imana Elisa yari yavuze ati ejo kwirembo ry'Isamariya ifu y'ingano igogore sizogugwa shekeri imwe gusa. Amen. Abantu bose baravuga ati ivyo ntivyoshoboka. Muga Imana yari yahagurutse, Imana yari yumvise gusenga, Imana yari yafashe ingingo yo gutabara Isirayeli. Amen. Abantu bavuga ngo Imana ihavitabara ndazi aho baca berekeza amaso. Bararaba abantu bakomeye, bararaba umukuru w'igihugu, bakaraba abasirikare bahambaye. Abati kumbure baraza guhaguruka baramverise bahindura ibintu. Amen. Imana suko yiyumvira. Abanyamibembe bane bishwe n'inzara. Ntibari abanyamibembe bahazi, bari abanyamibembe bishwe n'inzara. Bari abanyamibembe bihebuye, bari abanyamibembe bari hagati yo gupfa. Amen. No kwiheba bagahaguruka bakagenda. Nta vyizigiro bari basigaranye abanyamibembe. Utibaza ngo bari abanyamibembe bafashwe vuba cyangwa ngo n'abanyamibembe basanzwe kumbure bari bakomeye nka kujya nka kumwe kwa Namani. Bari abanyamibembe bishwe n'inzara batawe bahebwe hanyuma bicaye baraganira hagati yabo baravuga bati murabona ko tugira dupfire ngaha. Amen. Hirya yacu hariya kure hari isago z'Abasiriya. Amen. Twebwe mu bisanzwe turi abantu bahumanye ntitwemerewe kuja aho abandi bantu bari. Mugabo rero tugiye baratwica kandi nitwaguma ngaha inzara iratwica. Amen. Nijya jambo twama tuvuga ngo uyu udasavye iminsi yose inyishu ni oya. Sivyo ga yemwe ntuzohora utinya gusaba ko niwasaba akakubwira ngo oya amatwi yawe azoguma arabiri kandi azoguma yumva neza. Amaso yawe azoguma ari
abiri kandi azoguma abona neza. Amen. N'amaguru yawe azoguma ari abiri, ibiro vyawe bizoguma ari vya bindi. Siko none urazuba abantu basigaye bishima baca bavuga ngo jye ngo ndasarishije kubera ubwiye oya. Bakubwiye oya rimwe cuvuga cyusaba kandi usabe gushika uronse icyo ugomba kuronka. Sivega bene data, ubwo niwo mutima waciye bugufi. Amen. Ariko hariho abandi iyo buze ngo oya aca avuga mbe bavuga gute ngo dibome. Hari indi terme ndiko ndarondera ikaze gose. Ningo ngiki umbwire nana nani ngora mwe mu rusengero. Amen. Nana kimwe udasavye iminsi yose inyishu ni oya. Abanyamibemereye baravugana bati tukaguma ngaha turapfa kandi tunagiye turapfa, mugabo nitwahaguruka tukagenda hanyuma tugasaba bakaduha turabaho. Amen. Baca bati rero kuguma ngaha canke kugenda nugupfa nugupfa mu basi upfa uri kuragenda. Sivyo bene data, yego upfire ku rugamba, upfire mu vyizigiro, upfire mu kurondera, nta kuguma wicaye. Siko gahemu. Amen. Uko niko bamufakazi yahaye kagafu Eliya kagatsima. Nawe nyene yavuze ati none tukari umunsi ejo turapfa. Tukamuhaye ni vya bindi nyene dushobora no guca dupfa umunsi no gupfa no gupfa carakamu. Hanyuma carabaho. Bwana Yesu asifiwe sana. Iyo nkuru ndayitevye ko ntavyo nayo nateguye. Abanyamibe bane rero baca baragenda ngo ndaberekeye abanyamibe batambuka. Amen. Ntuvuge abagwayi bagute. Uramaze kubona abantu bagoye gute? Mu gutambuka bagira gute? Ikirenge ntibagishingura gutya. Murabona jenge ndiko ndagenda. Ya baragiterura neza bagaca bakidepoza neza. Sawa? Abanyamibe rero mu gutambuka birumvikana bafite imisonga, ariko kandi abenshi n'amano aba yaracitse, imibembe irabaca amano. Ucubona rero mugende umuntu atagira amano atambuka, ningene umuntu agwaye ibirenge amaguru yose atambuka. Amen. Nabo bahagurutse bagiye gusaba ngo tugiye kubisaba turabe ko botugaburira. Bagenda baravuga bati mugaye yemwe turasaze baratwica n'ukuri. Urumva turasaze n'ukuri baratwica. Bakuma bagenda mugabo ubwoba bwabo ntibwabo bugiye kugenda. Amen. Baguma bagenda hagati yaho mu makambi y'Abasiriya. Umviriza neza, mu makambi y'Abasiriya bariko bimva ibindi bintu. Urumva ko abanyamebe bari bafite ubwoba ngo barabica. Urumva ko batambuka bisobokera kubera ko barigwari. Amen. Mu makambi y'Abasiriya hari ibindi bintu murazi byariko birabayo ngo bariko bumva uguhinda kw'amashaha. Imikogote ikomeye gose niyo bariko barumva batangura kuvugana baturazi birashoboka ko Abisirayeli bahamagaye igisirikare c'Abanyegiputa kugira ngo baze kwifatanya nabo. Ivyo zose nta numwe yari yabibabwiye. Ndababwiza ukuri iyo Imana yakuretse canke naho iyo Setani yihagurukiye Imana ikareka akaza kukugerageza, ingorane zidahari urazumva wewe kandi urazereka abantu. Sivega bene dada, nukuri abantu urababwira ingorane zidahari kandi ukabemeza ko zihari kandi bakazibona. Amen. Abasiriya baravugana bati umwami w'Abisirayeli yahamagaye cya gisirikare gikomeye kugira ngo kize gufatanya nabo, none baraje. Amen. Bakirika barabivugana abasirikare guhera kuri bakuru gushika kuri batoya baca batoroka mu makambi barahunga atana kimwe batwaye. Amen. Bose baca barirukanga, abanyamibembe nta na kimwe bazi, bakomeza kugenda bavugana bati baratwica. Abandi nabo abo bibaza ngo barabica, nta numwe gisigaye, bose bagiye. Ibitangaza vy'Imana. Haleluya, haleluya. Bariza umuntu ari hafi yawe utora wibaza ngo Imana irakeneye inkomezi zawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ukeneye guhaguruka, ukeneye gutumbera iyo uhamagarirwa, ukeneye gutumbera aho inyishu yawe iri, Imana ikeneye ko kumvira. Amen. Ngira ngo biriko birumvikana. Yesu ashimwe cyane. Abanyamembe barashitseyo, bashitse mu ihema rya mbere basanga nta muntu numwe ariyo,
ibintu byose bisanzaye. Murabizi abantu bariko barahunga ko ntibasiga bapanze ibintu, kandi hari mw'ijoro ca wibaza wararyamye ntiyasize asashe, mubaza ngo ishuka bayisanga hehe? Ca wibaza uhunze kubera wumva ko ushikiriwe, wari uryamye amashuka baza kuyasanga mu muryango usohoka hanze pana w'icyumba. Amen. Sizoga bene dada. Ego abari bapanze ibintu neza ku ruhande, abariko barahunga barabisanzaje nta nkeka. Siho narindi nico gituma ndiko ndabivuga gutyo. Amen. Hanyuma rero base mwihema rya mbere basanga ibintu birasanzaye mugabo byose bihari. Baca baja mu rya kabiri, baja mu rya gatatu, baja mu rya kane, hanyuma baravugana bati ntituzi ibyabaye. Mugabo twebwe turashonje. Baca baricara bararya. Bararya abanyamibembe ngira babiheruka kera. Bararya ibyo kurya by'abasoda, erega si ibyo aribyo byose. Amen. Bandi barambwira yuko no mu bisoda ngango bama babagiye. Hari umuntu yaciye yifuza kuja mu bisoda baheruka inyama kera. Amen. Abanyamibembe bararya hanyuma barahaga. Barariye kugezaho batari bagifise aho bashira ibindi. Amen. Hanyuma batangura kwiyumvira ngo begeranye isahu. Muga hanyuma baca baragira inama baravuga ati dukoze nabi. Ubu no munsi yo kuvuga inkuru nziza natwe tukaba dupfuye guhora. Ibi bintu bizotugarukako. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Abanyamibembe ntivyari gukunda ko birukana igisirikare cy'Abasiriya. Ikindi kigira kabiri, abanyamibembe baciye bakata bagenda hehe? Bagenda kw'irembo ry'igisagara c'Abisirayeli kugira ngo babwire abashibamyi bati intsinzi yabonetse. Ubundi sibo bavuga ivy'inkuru nziza abanyamibembe. Amen. Ikindi gitangaza, inkuru ivuzwe n'abanyamibembe mu isanzwe ntawe woyemera. Siko none bajye abantu bitwa abashibamyi muri Isirayeli bari abantu baba ku muryango hejuru, ubu bisigaye biri henshi. Uzosanga ahantu ku buzi canke ku bigo kanaka haba hariyo akantu bubaka hejuru baca bashiraho bajya basitiri baba bahagaze. Muratahura igituma kajya kantu ujye mu ntawe utamubonye ujibona umuryango bakugururiye utarinze kudodora, mwibaza ngo ni kubera iki? Hariyo umuntu abona abantu bose baje batumberera irya rembo. Amen. Abitwa abashibamye muri Isirayeli bari abantu bameze gutyo, barerekera kure gose ibintu biriko biraza mu gisagara. Iyo habaye ingwano niho havuye ijambo rivuga ngo ubutumwa bwiza. Amen. Ubutumwa bwiza barerekera kure. Uwo musirikare w'intumwa avuye ku rugamba, uyu mureretsi canke uyu mushibamyi yarashobora kubona inkuru azanye akiri ku birometero vya kure bivanye n'ingenaje. Amen. Abo rero nibo bazana inkuru nziza. Uyu munsi abasirikare bari bazanye inkuru nziza, bari abantu baje kwa kundi naberega. Murabibona? Amen. Byananiye gutambuka nk'abanyamibembe. Hanyuma baca baravuga iyo nkuru. Baba bati twagiye mu nsago z'Abasiriya, twasanze ibintu byabo bisanzaye, twebwe ubwacu twariye hanyuma twegeranije n'ibintu. Amen. Mugabo nta Musiriya n'umwe yariyo. Twanakwirikiye turaraba ibintu vyagiye birasanzara mu nzira bariko barahunga. Amen. Inkuru irashika mu gisagara, inkuru irashikira umwami, hanyuma abantu baraza baragira inama baravuga ati ivyo ntivyoshoboka, inkuru reka ndayigire ngufi. Bahavuye bagenda, abantu basanga vya bindi Elisa yavuga niko biri, ibintu vyazimbutse. Abantu batangura kugura kandi abantu batangura kurya, abantu batangura guhaga. Igihugu cyose cyararonse havuyemo umuntu umwe kandi muramuzi. Murazi nyamuntu wariwe? Uwo muntu muramuzi? Amen. Ndababwire nyamuntu wariwe. N'abantu bafise ingorane gose. Umuntu wese yitwa icegera arafise ingorane. Aho n'abagore barafise ingorane. Yesu ashimwe. Amen. Ndababwiza ukuri muzoze murasengera ivyegera. Amen. Yesu ashimwe. Urazi ivyegera umwami ibintu vyiwe bitagenze neza aca abwira icegera ngo wamanuye nabi. Sizi ko mubizi ivyo aca mukarira. Rero baragerageza uburyo bwose bagafata ama precaution yose akenewe. Siko bimeze. Amen. Ikindi kira kabiri ku vyegera baba bazi n'intege nke zose z'indani. Siko? Amen. Aha abagore bose bari ngaha intege nke zose ku rutonde
z'abagabo babo barazizi nizo batarabwira abagabo. Umunsi umwe twarigeze kwicara turi abagabo baje kwabo, twari umugwi mutoya n'abagore baje kwabo, hanyuma turavugana tuti reka rero duhure, umugore wese abwiye umugabo wiwe ibintu bitameze neza kuri we. Abagabo bose bacatangura kujugumira, abagabo baronka bike, abagore bakaronka byinshi cyane. Ntuvuge ibyo wantoye wa munsi. Amen. Yesu ashimwe. Uyu muntu w'icegera rero yaragize ingorane kuko hageze ko yumva iyo nkuru yo kwa Elisa, yavuze ngo ivyo ntivyoshoboka, naho Imana yotobora amadirisha yo mwijuru, ivyo ntivyokunda. Elisa nabaca aramubwira ati bizokunda nyene, kandi wewe uzobirabisha amaso, mugabo ikibazo ntuzobiryako. Niko vyagenze. Yaciye aja kwitanganiza kugira ngo ashireho urutonde ngene abantu baza gutora ivyo bintu. Abantu namizara bari bafise ivyo urutonde ntivyari gushoboka. Amen. Baranigana nawe aguma abatangira, kandi rero hajya naho yabatangira yarazi ngo ariko arakorera umwami. Yavuga ati yaranyica niyo urutonde rutagenda neza. Reba abantu baca baramusunika, baca baragenda baramuhonyora, hanyuma carapfa, abantu baca barashikira ivyo bari. Imana itubabari kandi Imana ifashe ivyegere. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Nariko ndavuga rero ngo Imana mwumvise ikeneye inkuvu zacu gahemwe. Oya, bene data reka twige, reka dusangire ijambo ry'Imana, dusenge. Inyifato canke attitude canke umutima w'umuntu asenga. Amen. Umusenzi, umuntu asenga, wari we wese avuga ati je ngomba kubaho ubuzima bwo gusenga, ngomba kugendana n'Imana, ariyo nizigiye, ariyo Mana izombeshaho, ariyo izompa izo nzokenera vyose. Amen. Nico Yakobo yavuze, yarahisemo kuba umusenzi. Yakobo yarahisemwo kuzogendana n'iyo Mana. Igihe yaragiye ahunze mukuru we Esau, agashika i Beteli, Imana ikamwiyereka. Yakobo amaze kumva isezerano Imana imusezeraniye, yarabwiye Imana ati, Mana niwabana nanje muri urugendo, ukazongarukana muri iki gihugu kwa data ngira amahoro, nanje zogira uku. Majambo magufi yahisemwo ubuzima bwo kugendana n'Imana. Haleluya. Turaba abantu bahisemwo ubuzima bwo kugendana n'Imana. Hariyo umutima dutegerezwa kuba dufise, kandi utawufise bizomugora kugendana n'Imana. Reka twigire hamwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Ikintu ca mbere uwari we wese ategerezwa kubanza kuzirikana, kandi vy'ukuri akaciyigisha gushika gihindutse ikintu azi nk'uko azi izina ryiwe, bizokugora kugendana n'Imana. Haleluya. Kumenya ko kubaho kwawe ari umugambi w'Imana. Amen. Gira umuntu ari hafi yawe uti kubaho kwawe ni umugambi w'Imana. Sitombora, sigihamana. Kubaho kwawe ni umugambi w'Imana. Sinzi ngene wavutse, sinzi ngene wabayeho, sinzi vyagushikiye muri kahise kawe, sinzi ivyo wagiye urumva, sinzi ivyiyumviro vyawe ngene bimeze, kuko birashoboka bakaba bakuze bakubarira yuko wewe uri umuntu batashaka, wewe uri umuntu w'igihamana, wewe wabayeho kwitombora, bari barabivuyemo ivyo kuvyara, canke naho ryabaye isanganya. Haleluya. Hari abana bishushu, siko gabene data. Amen. Hari abantu bavutse bitifujwe, siko none. Mugabo hejuru y'abavyeyi bakuvyaye hariho Imana ifise imigambi, hariho Imana ihumeka ubuzima bukabaho, hariho Imana itegeka ivyo abantu batashaka bikaba, hariho Imana iri inyuma y'ivyo tudashobora gutahura. Amen. Nturi gihamana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ivyo vyari bijanye no kubaho n'ivy'agakiza, sigihamana, warahamagawe. Amen. Ngira umuntu ari hafi yawe uti warahamagawe. Sinzi gusa ko wamaze kwitaba umuhamagaro, mugabo warahamagawe. Yesu ashimwe. Turabe Yohana igice ca 15 ku murongo wa 16 n'uwa 17. Yohana igice ca 15 umurongo wa 16 n'umurongo w'17. Haleluya. Haravuga ngo si mwebwe mwantoranije, ariko ni jewe nabatoranije.
nabashizeho kugira ngo mugende murama ivyamwa, kandi ngo ivyamwa vyanyu bigumeho, kugira ngo ico muzosaba data cose mu izina ryanje akibahe. Ivyo ndabibategetse kugira ngo mukundane. Aleluya. Yesu ashimye cyane. Sivuga byinshi ku bijanye n'ubuzima bw'abo Yesu yahamagaye. Abantu bose bazi bati jewe yarampamagaye mu izina. Aleluya. Tuba turacanaga bene data. Ngira umuntu ari hafi yaguhamagaye mu izina. Mu izina ryawe. Arakuzi mu izina. Yaguhamagaye mu izina ryawe. Umutima w'umuntu asenga, umuntu agomba kugendana n'Imana, hakwiye kuba hubatswemwo iki kintu ku rugezo runini cyane. Amen. Ntuzimira utashe muhiri wanyu, ntuzimira ugiye ku kazi aho bakwangaje, n'izina ryawe urarizi neza, ongera ko niki, ongera ko niki, uko ivyo ubizi neza, menya niki naco ngo narahamagawe. Amen. Naratoranijwe. Amen. Nahamagawe mu izina. Aleluya. Yesu ariko arabwira abantu ubuzima yiteze kuba yahamagaye bose, kubo yamaze gushira hamwe. Arababwira ati nimukundane, arababwira ibitari bike, arababwira n'ibijanye n'ingene bakwiye kubana kugira ngo bose bazamenye ko ari abigishwa ba Kristo Yesu. Amen. Muge yongera ko niki naco cingene ivyo bazohora bakenera ari byo bazobisaba, kandi arabemeza ngo ivyo muzosaba vyose zobibaha. Iyo ni inkuru nziza bene data. Amen. Aleluya. Ivyo muzokenera vyose muze mubisabe, zogira iki, zobibaha. Inzira rero kugira ngo umuntu ashika hwana agira uko kwizera, amenya ngo ivyo zosaba vyose Imana izobimpa, amenya ngo mu kuboko kw'Imana hari ivyo nkeneye kandi yabiteguriye jewe, kandi ninabisaba izobimpa. Hari ikintu gisabwa, hari umutima ukwiye kwiyubakamwo, hari ukwizera gukwiye gukomera muri wewe. Aleluya. Gukekeranya kugatsindwa gose. Amen. Kumenya ngo narahamagawe, kumenya ngo ni nahamagawe mu izina ryanje. Aleluya. Tuba twacanaga bene data, birashoboka yuko iki kintu tagihaye agaciro gahagije, mugabo kiri mu bintu utegerezwa kwiyubakamwo. Amen. Tuba twacana niba bizogusaba gusiba aho uteramira mu bantu ukwezi kose cyangwa amezi abiri kugira ngo wiyubake, uzosubireyo umutima wawe usigaye wubatswemwo iki kintu kivuga ngo narahamagawe, naratoranijwe, ndi mu mugambi w'Imana, Imana yaranyiyumviriye ko nagizwe uw'igiciro. Aleluya. Uzubikore kuko utabifise ntacuri. Amen. Agakiza kawe karabangamiwe nimba ivyo bintu utabifise. Amen. Ubuzima bwawe bwo kwizera burabangamiwe nimba ivyo bintu utabifise. Amen. Uri umukene nimba ivyo bintu utabifise. Utegerezwa gushika ahantu wiyubaka ukamenya ngo kubaho kwanje si gihamana, ariko Imana yaragize umugambi ku buzima bwanje. Haleluya. Nivyo uri muto, nivyo ushoboye bike, nivyo wavukiye habi, nivyo wahuye n'ivyago vyinshi. Haleluya. Ndatangara cyane abantu bose batahuye iribanga, bari barabayeho nabi cyane. Haleluya. Ndaheruka guhura n'umuntu afise umuhamagaro warantangaje. Uyu muntu ukuntu yabayeho, nyina yamuvyariye iwabo, hanyuma acaja kurongorwa mutwaye. Haleluya. Rero turacana. Haleluya. Nyina acaja kurongorwa gize gute? Amutwaye. Nyina amaze kubaka carapfa, acasigarana n'umugabo atarise. Ngira ngo muravyumva. Uyu mugabo atarise aca yiromariya, aca rongora uwundi mugore. Murabitahura. Haleluya. Uwo mugabo arongoye uwundi mugore, aca haza umugore atari nyina, kandi ari ku mugabo atari, aca kurira ngaho hantu. Uyu mwana arafatwa nabi, uyu mwana aragirirwa nabi, uyu mwana kurababaye, uyu mwana arahura n'ivyago. N'umukobwa. Haleluya. Mu nyuma arahura na Yesu, hanyuma arakizwa, aca arizera, aratahura ngo sindi gihamana, aramenya ngo Imana yaragize umugambi ku buzima bwanjye, arongera akaramenya ngo Yesu yarantoranije,
Yesu twese aratubera ngo ni jewe nabatoranije si mwebwe mwantoranije, maze kubatoranya narabashizeho kugira ngo uhereye igihe nabatoranya muce mugenda murami ivyamwa kandi ivyamwa vyanyu bize bigumeho. Haleluya. Umukobwa aravyakira. Ibikomere vyari vyinshi, mugabo hamwe no gusenga ibikomere biragira ahantu birakira. Yesu ashimwe. Amaze gukira ibikomere, Imana itangura kumwereka abantu bari mu buzima nk'ubwiwe. Aramenya ko ari abakobwa bavyariye iwabo, aramenya ko hari abana bavukira hanze y'ubukwe, hanze ya mariage. Aramenya umubabaro n'ingorane bafise. Uyu munsi afise ministeri, afise ico gikorwa, yegeranya abakobwa bavyariye iwabo ngo atumbereye abana kugira ngo azafashe barya abana baze bamenye bati turi gihamana, kandi baze bamenye bati uri igiciro, baze bamenye uwundi muryango udasa na wa muryango batazi ngene bo wita. Rega hari abantu badafise identite, baje turi wo mu bwoko buhe arabibura, uvuka mu muryango wuhe arabibura. Sivyo gabene data. Haleluya. Bamwe bavuga ngo ni perenkoni, abandi bakavuga gutya. Mugabo umviriza neza, hamwe n'ivyo byose iherezo ry'ivy'Imana ishaka, iherezo vy'umugambi w'Imana nako gaciro yateguye kuvana muri uwo muntu atahoze afite agaciro, icubahiro cyayo kigaseruka muri gihamana. Bone Yesu asifesane. Haleluya. Nimwiyubake shengero ry'Imana, nimwiyubake nturi gihamana. Niwavutse gusa ari abandi birata abavyeyi bavuye bavyaye baterega twebwe ari umuntu yamabwira se iminsi yose yo duhoye ngo twebwe ngo urabona ngo hajya mu Ngagara we ngujya etaje ngo irahanaka we ngujya twebwe niyo twababa naho gogo papa ngo abantu bose bari bamuzi. Okay, uwo muntu rero ni ngorane, niba ko asa abantu bose bari bamuzi, wowe nta muntu amuzi. Agerageza gusigura ngo abantu bagire gute ngo abantu bamumenye. Imana itubabarire. Urashaka abantu bamenya so cyangwa urashaka gukora ivy'Imana ishaka? Soko yajeje ivyiwe agakora ivy'Imana yari yamuhamagariye byose, none ntawe uzoguma gusa uzorabwira abantu ngo urazi papa wowe biragendeka ko avuga se. Yari n'abandi birata ababanyi babo ngo uramubona nakate kugira ngo je turazi nayo kugira ngo turabana aho rero yaraye ubusa. Imana itubabarire. Amen. Rondera umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Amen. Ariko kugira ngo ubane n'Imana ushobora gusenga ufite kwizera ko kwishugwa, ubanza kugira aho hantu umenya ngo sindi gihamana, sindi tombora. Haleluya. Urazi ibintu byose vyubatse gutyo. Sinzi abongereza bavuze ngo money makes money, mugabo mu buzima nabwo kunesha intsinzi izana iyindi ntsinzi. Siko gabene data. Haleluya. Ukwizera kuzana ukundi kwizera. Amen. Leo turajana. Haleluya. Yesu ashimwe. Ugutahura guhamagara ukundi gutahura. Uzobona umuntu atari ikigongwe, twese tugirira ikigongwe tukitwararika kumufashanya bakaca yishugwa, ni wa wundi nyene nejo azosubira kudutera ikigongwe tugasubira kumwishura, kuko ikibazo afise kirahambaye cyane, akeneye kumenya ko yarahamagawe, yaratoranijwe. Imana iramwemera, Imana iramukunda, yamuhamagaye mu izina, yamuhamagariye umugambi. Haleluya. Ndagutumiye rero. Amen. Gabanya ijya myanya yo kuja gukina, gabanya ijya myanya yo kuja gutera inkuru zidakenewe, gabanya ijya myanya yo kumara mu bibanza bitari ivyo. Fata umwanya wo kwiyubaka gushika Imana ikubatse mu mutima yuko uri igiciro, yuko wahamagawe, yuko watoranijwe, yuko uri umugambi w'Imana. Haleluya. Rero turacana gabene dali. Uraza abantu bagwana intambara zitarizo. Tudashobora gusenga wizigiye ngo Imana iragira ikihinduye utarumva ko gaciro yaguhaye. Sivyo gabene dali. Muri mwebwe nta bantu barasenga, ariko arasenga kaja yumva mu mutima atanguye kwiyumvira ngo none nk'ibi je Imana yobimpa. Sivyo gabene dali. Ne nk'ibi je Imana yobimpa. Ne nk'ibi je Imana yobinkorera. Kubera iki haje iryo jambo ryo gukekeranya? Ni kubera wibaza ngo hari abo Imana yobiha ndabaravye ndababona, mugabo umuntu nkanje ndabona ko Imana itonkorera ibisa nk'ivyo. Haleluya. Iyubake. Rondera ijambo ry'Imana rikubwira ngene uri w'igiciro, rikubwira ngene wahamagawe, rikubwira kuri mu mugambi w'Imana. Ubaka umutima wawe,
menya icyo Imana yakoze, menya agaciro Imana yaguhaye. Na wawe nigera kuvuga ngo ubu rero ndatahuye ngo iyaba mu isi nari umunyabyaha umwe wenyene, atawundi munyabyaha akeneye ko Yesu amucungura, naho nyene ndabimenye Yesu yari kuza kandi yari kuncungura, naho nari kuba ndi jenyene. Yari yarahishuriwe. Amen. Ibyo sinzi ko mwabyumvise. Uyu muntu yarageze ahantu aratahura ngo iyo bija gushika akaba ari we wenyene ari umunyabyaha, ikuzimu harindiriye yuko ari wazoba mu rupfu rw'ibihe bidashira, ko ari wazoba mu muriro w'ibihe bidashira. Yarageze ahantu aratahura ngo n'iyi si yose umunyabyaha yari kuba hari, yari kuba ari jenyene, naho nyene umwami Yesu yari guhitamwo kwambara umubiri, agacika umugurano, akakira ishusho y'umuntu, akaja ku musaraba akabambwa kugira ngo jewe shobore gucungurwa, shobore gukira. Haleluya. Yari yaratahuye icyo Imana yamugize. Yari yaratahuye ngo ndi umugambi w'Imana kandi Imana ntizoheba umugambi wayo. Bwira umuntu ari hafi yawe uti uri umugambi w'Imana kandi Imana ntizoheba umugambi wayo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mu mutima w'umuntu asenga utegereza kugira aho hantu. Ndabatumiye naho tuza kuva hano n'inyuma y'indwi twarahejeje ijambo, kuko kumbure kwa Mungu uzani tuzokwigiri, sivyo none? Amen. Haleluya. Maze iminsi ndakibaza ko iki kibazo ingenda sibira ndakikwibutse ko ndakibutse. Amen. Nk'ubu vyoshika ukazorinda upfa udasubiye kuronka umuntu agusigurira ijambo ry'Imana, ibi wumvise uwo munsi wocu bikoresha. Amen. Haleluya. Hamwe ryo bari ryanyuma wumvise ijambo ry'Imana, hamwe baca bagutwara mu gihugu batavuga ijambo ry'Imana na internet idakunda, ibi wumvise vyo gufasha. Haleluya. Turacanaga bene data. Uhereye ubu rero iyubake, ubaka umutima wawe, menya kuri w'igiciro, nusubire kuraba abandi, rondera icyo Imana yakoze mu buzima bwawe, rondera urukundo Imana yagukunze uko rungana. Amen. Kuko ikigira kabiri cyanditse mu gitabo cya mbere cya Yohana, igitabo cya mbere cya Yohana cyangwa icyete cya mbere cya Yohana, ice cya 4 umurongo w'10 havuga gutya, havuga ngo iki nico kirimwo urukundo rw'Imana, suko twebwe twakunze Imana. Amen. Bwira umuntu ari hafi yawe tewe ntiwigeze ukunda Imana. We ntiwigeze uyikunda. Yesu ashimwe. Amen. We ntiwayikunze kabisa. Amen. Mugabo ngo nuko ariyo yadukunze, iki nico urukundo rw'Imana ruri muri iki, nuko wewe utigeze ukunda Imana, Imana igaca igukunda hanyuma igatanga umwana wayo gupfira ibyaha byawe. Amen. Uratahura rero kuri w'igiciro, icyo nacyo utegerezwa gutahura. Satani ntaze ngo kwereke yuko ntiyaragera. Satani ashobora kuza akakubwira ngo ntiyaragera kusenga, akakwereka yuko ugifise amakosa menshi, ugifise ibintu vy'icane byo kubuza kwegera Imana. Siko bimeze n'abanyedini niko bigisha. Amen. Sinzi ko turi kumwe n'umuntu amaze kuja ahantu mu cyumba cy'amasengesho, agaca asanga abantu bamutegerereye hariya bajejwe gupima ko wejejwe bihagije kugira ngo winjire aho basengera. Hari uwo bari ngaha nta waje? Imana ishimwe kutarahura n'ubuyobe nk'ubwo. Hariho ukutizera, hariho ubuzimire bumeze gutyo, hakaba ari icyumba cy'amasengesho bahita ku karago, ugasanga abantu bambaye n'ibitambara hariya bafite n'amazina babita bamwe bamwe, hanyuma bagaca bakuraba bati Imana iravuze ko kutabereye kwinjira aha, banza ugende wiyeze. Ugaca ugenda ugafata umwanya wo kwiyeza. Rero uko kwiyeza kuragoye gose. Ukwiyeza urategetswe n'abantu bigukunda, wokura he isabuni? None wabikura he? Abantu bakwiye ati genda wiyeze. Wowe wokwiyeza gute? Byashoboka wokura he? Nta kindi cyo n'amaraso yawe Yesu. Sibyo none? Ureba arabigutegetse. Ujya kura he ayo maraso yo kukweza? Wobikora gute? Genda wiyeze. Ugaca ugenda rero ukasenga amasengesho abaho yatabaho. Mwami Yesu ndiyejeje. Ejo naravuze nabi Mwami Yesu. Naribagiye gusenga ku munsi w'Imana. Naragambarariye abavyeyi Imana. Mwami Yesu narariye inyama.
narariye umuceri ugasanga uri kuravuga n'ibintu ibyo ari byo byose kugira ngo utomboze kumbure ntihabure na kimwe. Wasenze wanasaraye ugaca ugaruka ukaca ngo Imana ntirakwemera. Amen. Iki nico kirimwo urukundo rw'Imana. Suko twebwe twakunze Imana. Yakwakiriye ukiri umunyabyaha, yakwakiriye ukiri mubi, aragutumira ngo uze uko nyene, kuko ni wowe wenyine subasha kugira gute bakukweza. Je abantu bafite ko kwizera barantangaza. Imana bayifata yuko igaya canke idakunze igikorwa cyayo. Nawe womenga abaganga barasuvya Imana gukunda igikorwa cyabo. Abaganga nta n'umuganga n'umwe ndabona abonye umuntu ajarajugumira, abonye umuntu aremvye amarira ati genda ubanze utore mitende urabona kuza hano. Baganga muri ngaha muhara mubanza kubarunda oya nta na gato. Yesu ashimwe. Wahisemo gufasha umuntu, umufasha hagati na hagati mu ngorane, siyo none? Amen. Umufasha hagati na hagati mu ngorane, umuzimusangamwo, umusangayo. None wewe usuvira urukundo Imana, abaganga basuvira urukundo Imana. Haleluya. Tuba turacanaga bene dadi. Gute wobwira umuntu ngo niwe heza kwezwa bari hucuze canke ndaza ikanyeze yonyene ubwayo, bigenda gute? Amen. Iki nico kirimwo urukundo rw'Imana. Suko twebwe twakunze Imana, ariko nuko ariyo yadukunze itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo apfire ivyaha vyacu. Amen. Ivyo bavyita urukundo ataco rufatiyeko, l'amour inconditionnel. Urukundo ataco rufatiyeko. Rero turajanaga yemwe. Amen. Utahura yuko uri mubi nivyo, uri umunyavyaha nivyo, kandi ivyaha vyawe bikumereye nabi, siko none? Mbere hamwe n'ivyaha vyawe uratinya kwegera Imana. Kubwo gutinya kwegera Imana, kuko utabereye kwegera Imana, kubera ivyaha vyawe biguteye isoni, udashobora gushikira Imana. Imana yaraje igusanga mu vyaha vyawe. Haleluya. Iraguhumuriza, irakubarira ati ukuri kose ndagukunda, kandi ivyaha vyawe nivyo napfiriye, kandi ni ngaha kugira ngo ndagukize ivyaha vyawe byose. Amen. Kandi twarize nge n'Imana yakoze. Yesu ashimwe. Sinibaza ko ari umuntu Imana yaheza ukiza icyaha cyari cyaramubangamiye. Baza umuntu inzoga zari zaragiriye nabi, zaraza hanze, zari zaramariye kutwiwe. Umuntu yari asigaye ari umuntu abantu bose baca umugani. Hari hano twiyeze kuja, umugore adushingira aratwarira ati jewe gushika cyagihe mwaza. Nantu hariya mu Rutana muri Mpinga Kayobe, gushika cyagihe mwaza yamye mwibarabara yari umugore, bagaca banterura bakantahana, jewe nkikangura nzingo ndacyari mu kabari. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Niyarondeye Imana. Oya, niyarondeye Imana. Imana yaramurondeye. Umuntu azi ivyago bingana gutya inzoga zari zaramushizemo, amaze kuzikira inyota yazi gahera, yosenga gute ngo iyo nyota igaruke? Muramaze guhura n'umureko arase ati Mana narahomvye ya nyota yo kunywa inzoga yaraheze, ndakwinginze Mana subira umpe inyota yo kunywa inzoga. Uwo muntu muramaze kumwumva? Ahubwo barashinga intahe bavuga ngo ndibuka uko narindi, ndibuka uko narimeze, Imana yarankijije. Amen. Kera nta muntu narimwo, none raba ndi umuntu w'Imana. Ugomba gusenga rero. Amen. Umutima w'usenga atahura yuko Imana niyo mukiza, niyo harira, niyo tubohora. Urukundo rwayo ni inconditionnel, idukunda turi babi, idukunda uko turi, ikaza ikadusanga aho turi, ikadukiza. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Nivyo uravuga ngo urarondera Imana, mugana agomba kubwira Imana irakurondera gusumvya uko woyirondera. Icyifuzo cyo kuyirondera ugifise kuko Imana yakuronse, itarakuronka ntacyo wari ufise. Nari kure y'Imana mu buja, ngira ngo simboshwe. Siko bigenda. Twese ntitwari tuzi ngo turabatagatiza. Mbona ko Mungu sisi bagusenga je ngo abantu bose baranyemera, siko byari bimeze.
ariko yaraje iraturondera, iratwemeza ko turi babi, iratwemeza ko turi abanyabyaha, hanyuma turamera tuti erega ndi umunyabyaha, hanyuma irangiza. Dukomera amashimani. Haleluya. Yesu ashimwe. Umutima w'umuntu asenga, umutima w'umusenzi arazi neza ko yatoranijwe, arazi neza ko yahamagawe, ariko kandi arazi neza ko atabereye. Ngira umuntu ari hafi yawe uti ntubereye, uteza kubimenya. Imana igukunda urukundo yoshiraho amakondisiyo, igashiraho amakriteri yayo, oya ntiwosubira kuyegera. Amen. Igukunda utabereye. Amen. Uteza kuvyumva gutyo, sivyo none? Yesu ashimwe. Burya hari ikintu ndiko ndagerageza gusambura mu bantu. Hari abantu baravuga ngo nta n'amasengesho mfise, biramaze kubashikira. Ngo vraiment ngo imweme yo gusenga ngo ntayihari ngaha, murumva ngo nta mavuta, ngo nge turirimba akaririmbo turabe yuko yoza. Mwemu yera manuka manuka, mwemu yera manuka manuka, ego mana mwemu yera manuka, bari baje gukorana. Ngo besha ko atagihinduka, ntibizohinduka. Ushaka kunurisa amasantima yawe, Imana niyo guhamagariye ko umuntu agendana nayo mu masantima yawe. Imana igomba ko mugendana nayo mu kwizera kwawe. Uteza kuza utahura ngo irankunda uko ndi kose, iranzi mu izina. Haleluya. Ninyakira kubera ndabibereye, iranyakira kuko urukundo rwayo naco rufatiye ko ni inconditionnel. Amen. Nguyu umutima w'umuntu asenga. Sijaga bene dada. Uturirimbo ni twiza bene dada. Tuzobandaye turirimba. Mwe karirimbo siko kazana Imana. Imana yaje taratangura kuririmba, ndababesheye none. Vugisha ukuri. Mutaratangura kuririmba Imana si yabahamagaye, si yabahingabiye, si uravyumva. Bone Yesu asifiwe sana. Nene gute karirimbo kagaruka kuba ariko kayiza. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Abantu bari bazi ko karirimbo kazana Imana futa. Abantu bari bazi ko ryasengesho ngo yongo mana ngo nuze. Umutima usenga naratoranijwe, ndi umwana w'Imana. Tubijane mwohemo. Amen. Dusubiremo. Naratoranijwe, ndi umwana w'Imana, narahamagawe mu izina, iranzi neza, ndi uw'igiciro imbere yayo. Amen. Inkunda uko ndi kose. Amen. Haleluya. Akandi twakavuze ngo irankunda uko ndi kose, irankunda uko ndi kose. Haleluya. Iranyakira uko ndi kose. Haleluya. Imana yacu ni nziza. Amen. Hige tababwira ikindi kintu. Tumaze kuvuga bibiri, nivyo? Twavuze ko yadutoranije kandi ariyo yaduhamagaye. Amen. Twavuze ko idukunda uko turi, iragukunda uko uri kose. Ndababwira ikindi kintu. Amen. Yesu ashimwe. Imana nta deni igufitiye. Haleluya. Hanyuma ngoma ndababwire ngo ntiwigeze uba mu nama Imana yagize iteguriza imigambi y'ubuzima bwawe, kandi ntuzokwigera utumirwa n'umunsi n'umwe. Amen. Nkesubiremo. Igihe inama yaba yerekeye imigambi y'ubuzima bwawe ntiwarimwo. Bwira umuntu ari hafi yote ntiwarimwo. Ntiwarimwo. Nicyo bituma atawagusavye ati ndakubaza urashaka kuvuka uri umukobwa cyangwa uri umuhungu. Oya. Hari umuntu Imana yabanje kugisha inama gutyo ati urashaka kuvuka uri umuhungu cyangwa uri umukobwa. Ninde? Nta numwe. Urashaka kuvukira mu Burundi cyangwa mu Bufaransa? Hari uwo yabibajije. Bariko baravuga ngo ibimbaza hosha. Amen. Ngo ibimbaza hano ari kumenya icyo ngira. Bwana Yesu asifiwe sana. Wavuze gutyo niko wavuze. Niko mwavuze ngo ibimbaza hohosha. Murabitahura. Ubu rero wamenye neza ko itakubajije kuko ikubaza ndumvise aho ari kuvukira. Amen. Haleluya. Kubijanye n'imigambi Imana yagize ku buzima bwawe ntiwabaye mu nama. Oya. Kandi no muyindira imbere ntizogutumira.
ntizogutumira mu nama. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mu nama zigiye kuba Imana izokora zerekeye ubuzima bwawe, wewe ntuzotumigwa. Oya, ntuzotumigwa. Bwira umuntu yafete ntuzoburimo naho nyene. Ifise ububasha bwose. Haleluya. Amen. Umunsi umwe Paulo yagiye ahantu asanga bariko bararimba akaririmbo ngo twese turi biremwa byayo, sizimarezo ngene yari imeze, ngo twese twaremwe nayo, ngo twaremwe n'imigambi yayo. Hanyuma Paulo aravuga ati nayumvise ya Mana mwanya muravuga. Yesu ashimwe. Kandi mwisenga mutayizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Urazi hari ibanga mystère yejo. Ejo ni banga. Bwira umuntu hafi uti ejo ni iki? Ejo ni banga. Kuko mu nama zitegura ejo hawe ntiwarimwo kandi ntuzokwigera utumigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Inama yaheze kumbure Imana izozibikubwire nk'ubuhanuzi. Siko none ikubwira iti naragushizeho kugira ngo uvugishwa nanje ku mahanga. Amen. Ndaguhaye ububasha bwo gusambura, bwo gusangangura, n'ububasha bwo guteragira hamwe no kubaka. Haleluya. Irashobora kuzika kubwira mbwa inama izoba yaheze ntacyo uzohindura. Amen. Areba zacabibwira toya uko siko ndabishaka jewe. Mana uko siko ndabishaka. Urazitanguye kuvuga bene uko ntikwishura. Sibate okay. Ko atari kubishaka. Nanje nkaba nabishaka gutya. Muri ivyo ugumeyo wenyene gushika umunsi agatima kazogaruka. Ukabuta ubu rero ndabishaka vya bintu. Suko gaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndafise umugenzi n'umwana n'umuntu twakuranye. Uyu mwana yaragorana, yari yankisha ivyo kurya. Bakaba batetse ivyo kurya ibi agaca avuga ngo jengo byo sindabishaka ngo kandi ngo namye ngwaye mu nda ngo ndabiriye ngo ncamererwa nabi. Yabigize kenshi muhira barate baramenya yuko ari byo yigirisha. Bahora baca bamuhindurira hanyuma rero baca barabireka. Ngo jengo umunsi singibi urumva. Hanyuma rero bagaca bareka kumutegurira ibindi. Mwijoro hakagira batamutegurira ibindi. Mwijoro kanka kurya ivyo bateze. Hanyuma bagaca baja kuryama yavuze ngo ivyo sinobishobora. Agahengera bose yibaza ngo basinziriye. Agaca soboka. Agafundurura bukebuka isorori. Mama wiwe akavyumva kabati ntangorane ko ari mugabo ariye vya bindi. Ngira umuntu ari hafi ya Imana irakurindiriye. Haleluya. Mu migambi yagize ntiwarimwo. Amen. No muyiri kwirakora nturimwo, no muyizokora nizogutumira. Haleluya. Iyo uvuze ati muri ya migambi wangize ko Mana jewe sindayishaka ngomba kuguma muri ibi, izokubarira ati ubona kugize ko uguma ngaha. Buraba muri iyo wiyumviriye wewe umunsi warusha ukaza nzokureka. Erega mama ntiyafatanye abandi bana bavukana baca mutwenga ngo caraye kiravyuka ngo mu masafuriya. Mama wiwe ati Imana ishimwe ko arayariye. Imana ishimwe kubw'abavyeyi. Amen. Reba baratevye barabimenyera hanyuma amakapisi arahera baramuhaye indero. Amen. Ngira umuntu ari hafi ya Imana iguha indero. Yesu ashimwe. Haleluya. Mu Baroma 11:34 gushika kwa 35 havuga amajambo nkayo ngo ninde yabaye umujanama wayo. Amen. Haleluya. Ngo kandi ninde yigeze kuyifasha. Turajana. Haleluya. Hacabanda yavuga ngo mbega imigabo yayo. Bene data akagace ka mbere kiri jambo turasangira nagomba kagutere kunezerererwa uwo uriwe. Amen. Umuntu anezerewe n'uwo ariwe. Amen. Sha byarahomvye ntuzoba umuzungu. Risha. Ntuzoba umuzungu risha. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ntuzoba umwarabu. Uri umurundi hewe. Kugira umuntu abivuga ati uri umurundi. Haleluya. Kuri abahungu bagomba kuba abakobwa byarahomvye ntuzoba umukobwa. Kuri abakobwa bagomba kuba abahungu Mana yarandiye ingira umuhungu. Bene ko bavuga
byarahombye, reka kurinda kubyishyuza. Amen. Nezerere guhuri icyo Imana yakoze ni cyiza, nta kizohinduka. Mu nama ntiwarimwo ntuzobayo. Ahubwo rero genda urabe umugambi w'igitangaza, umugambi w'igiciro kinini Imana yagize ku muntu ameze uko nyene umeze. Umugambi uhambaye Imana yagize ku muntu yaciye mu bisa n'ivyo waciyemwo wewe. Bonesa twesana umuco wo kwakira ukabona igitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe. Woco uje muri Zaburi y'ijana na 39 wowe ngo ndagushimiye Mana ko wandemye mu buryo buteye ubwoba, igitangaza ntabasha gutahura. Haleluya. Indirimbo zoba nyinshi cyane, turajana. Haleluya. Dushobora kuba umu vrai adorateur, dushobora kuba umusenzi nyawe, dushobora kuba ugendana n'Imana neza, ivyo bintu bitatu utabifise. Amen. Bari umuntu ari hafi yawe, tugiye gukora iki kugira ngo bironke? Amen. Yesu ashimwe. Turacanaga bene dada. Iyo uri umuntu ameze gutyo rero, hari ikintu gitegerezwa guca cyitwararikwa mu buzima bwawe. Murazi nyakindi utegereza kuba umuntu afise ishimwe. Amen. Aha ngira tuhasome imbere ko kumbure duhava duca turangiza. Amen. Turabe muri Luka igice cya 17, turabe umurongo wa 12. Luka 17 ku murongo wa 12. Reka dusome duhere ku murongo wa 11, kumbure tugeze ku murongo wa 19. Haravuga gutya, haravuga ngo maze bari mu nzira baja i Yerusalemu, aca hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Ashitse mu mihana asanganirwa n'abanyamibembe 10. Abanyamibembe bangahe? Bari abanyamibembe 10 bamusanganiye Yesu. Bahagarara kure baratabaza cyane bati, Yesu mwigisha tugirire imbabazi. Ababonye arababwira ati, nimugende mwiyereke abaherezi. Ni Yesu ababwiye ngenda mwiyereke abaherezi. Bariko baragenda barakira barahumanuka. Umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge vyiwe aramushima, kandi uwo yari umusamariya. Bisigura ko abandi baraba abayuda. Amen. Kandi uwo yari umusamariya. Yesu arababaza ati, ntibahumanutse bose uko ari 10? Abandi 9 bari hehe? Nta bandi babonetse ngo bagaruke guhimbaza Imana atari umunyamahanga? Kandi aramubarira ati, va hasi ugende, ukwizera kwawe kuragize iki? Kuragukijije. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Uri wa muntu urazi uriwe. Amen. Urazi ko wahamagawe, urazi ko Imana yagize umugambi. Ivyo sinabigaruka ko wabitahuye gose. Kandi uri uwo muntu azi neza ngo Imana irakwemera ukuri kose, ntibihagaze kubera ubibereye, ahubwo urukundo rw'Imana ni urukundo idukunda uko turi kose. Sizoga bene data. Haleluya. Icongeyeko urazi yuko atacugiye guhindura mu migambi Imana yagize ku buzima bwawe. Rega wabihevye ga yewe. Amen. Babandi buzuye kwicuza ngo ni kubera iki je navukiye ngaha. Ngomana ngo ni kubera iki none je navuye yawe nujya muntu. Umana ni kubera iki jewe ndeha gutya turabe. Ico kintu kirakaze. Ngo kubera iki jewe ndeha gutya barebare cyane bagenda bunamye ko bubumenga abantu bose babona barigonze, bari bagufi nabo baca bambara ibirato kugira ngo nyene. Amen. Kubera iki isuku ugamana, kubera iki yamenyo yanje, kubera iki amaso yanje, urayibona? Tangazo ryavuze ngo nta kigiye guhinduka kuri ibyo byose. Sindiko ndakubwira ngo wiyakire, ndiko ndakubwira ngo widekuvre. Amen. Kwidekuvra urabitahura. Itore uriwe, itore icyo Imana yakoze, tora ya migambi ihambaye.
sivyo bene data? Haleluya, amen. Ivyo rero ko bamaze kubitahura, reka tuze kuri inkuru y'aba bantu nayo. Umuntu asenga amaze kubigira ivyo bintu vyose, akwiye kuba umuntu wishimwe. Amen. Umuntu ameze gute? Wishimwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Akenshi amasengesho yacu, nkuko twabivuze ku munsi wa gatanu, iyo tumaze kuba abantu b'abanyedini, aragera ahantu ab'amasengesho womenga ni irobo izi irasubiramwo ibintu bayiprogramye ata mutima urimwo. Amen. Gusenga nyagusenga no gusenga kubakiye ku kintu cy'ukuri gikenewe cy'agaciro gihambaye kiri mu mutima w'usenga. Sibyo bene data? Dufate umuntu aragwaye imibembe, mugabo kandi hagati mu kugwara imibembe arazi ko hari Imana ishobora gukiza iki imibembe. Amen. None uwo muntu acagira iki? Aca senga, asaba iki? Avuga ngo ndashaka guhumanuka, ndashaka gukira. Siko bimeze? Mbega amajambo atomoye arashe. Niyo umubaza ngo ushaka gukira iki? Aca kubera aterega ndagwaye imibembe, shaka gukira imibembe. Amen. Nisengesho ryumvikana, n'ikintu ashaka arakizi, yakivuze, hanyuma ucumvise araza kubikora canke yange. Mugabo yatomoye neza icyo ashaka. Siko bene data? Amen. Rero turajana. Ibi nivyo Yesu yabwiye abigishwa biwe. Yababwiye ngo ndababwira ukuri, nimwagira ukwizera, nimukekeranye mu mitima yanyu, murashobora kubwira iki gisozi ngo shinga kuja hariya kandi bizobabera kumwe. Amen. Aca yongera ko ngo icyo bituma ivyo musaba mwizeye muzobibona, data azobikora. Bihagaze he? Bihagaze kuri uwo muntu arazi neza igikenewe. Amen. Si wa wundi Yakobo avuga ngo ahindagura, ubu aravuga iki hanyuma akavuga gitya, ariko arafise intumbero, umutima wiwe wubatse neza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Kandi ushobora gitegereza kuba ikintu umutima wawe ufitiye icyemezo ko ari ikintu gikenewe. Siko bene data? Umutima uteza kuba ufite ikintu icyemezo yuko ari ikintu gikenewe. Je ndamaze kujya ahantu ngiye kubonana n'umuntu, mfite icyo ngomba kumusaba. Simvuze Imana, mvuze umuntu. Ntagenda mfite icyo ngiye kumusaba, ndi mu nzira nkatangura kwibaza, bivana n'uwari we mugabo. Hari igihe usanga ari umunyacubahiro, ugatangura kwiyumvira iki, bibasha ibi bintu biriseriye ku buryo nojya kubibwira ujya muntu. Biramaze kubashikira nawe, ugahakwa kugarukira mu nzira, ko wumva ko utari convaincu, ko wumva yuko umutima wawe udafise ubushizi bw'amanga bwo kubahuka kuvuga ikintu kimeze bene uko imbere y'umuntu bene urya. Biramaze kubashikira namwe, tiwomenga n'akantu k'uburofu, nivyo biramaze kubashikiraga yewe. Haleluya. Gusenga nyagusenga uzogira ukwizera kuzima iyo icyo ugomba gusengera umutima wawe usanzwe ugishingira intahe ko ari ikintu kizima. Siko none je ituma abantu bagendana n'Imana usanga ari abantu bari seriye. Amen. Si abantu b'ibirofa, bavyita ibirofa, nivyo. Amen. Si abantu b'ibirofa, si abantu bameze gute. Ndazi hariyo umuntu yigeze kuvuga, nigeze kuja ahantu nagomba kugira karotrete k'iminsi mikeya. Hariho umuntu rero afite inzu yagutse rwose, urupangu runiniya, kandi yaranyemereye yuko nja aho hantu hiherereye ntibaze kunkora. Mugabo rero uwo muntu anyemereye niho yaragikizwa, yari umuntu yagendeye no mu bapfumu ba cyane, yazaraza kumbaza ngo none kuri ngaho iwacu nta Imana irakubwira ku byo ngaha. Umunsi umwe acazanana n'abana, yari afite abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Bazana n'abana baca bicara iruhande yanjye ku mugoroba, ku munsi wa nyuma wanashaka nagomba ntangure no gufungura ko icyo gihe nari nisonzesheje. Hanyuma baca baricarana, papa acabwira abana ngo mubwire ibyo mushaka ko basengera. Umwana umwe muri bo w'umuhungu ngo genda nshaka usengere ngo Imana impe ingabire yo kuguruka.
karagaciyemwo byari ibintu bamazemo iminsi myinshi. Hariyo abantu bava muri Kongo bari bamaze igihe babagendera bakoreshwa bakabashingira intahizi na ziriya. Uwo mwana kumva ati muri ivyo byose bavuze numva umenga wompa nk'abivyo bintu. Umwaje uti wocu ikoresha iki? Acavuga ati ndayishaka tu, nta birenze ngaho. Isengesho nk'iryo rishobora kuyizana imbere y'Imana uvuga ngo ndabishaka gusa. Urabishaka gusa guteze? Twarabonye yuko turiho kugira ngo data izina ryawe rigira iki? Yubahwe. Nigutugurutse Imana izokubaho. Baguheruka ngaha bakaca bagusanga ugeze isonga. Amen. Bwana Yesu special. Ubanza kumva icyo cyemezo rero yuko icyo kintu kiri seri, ari ikintu cyiza, ari ikintu cyo. Amen. Hari ikintu kiza gifite akamaro, gifite akamaro wewe, gifite akamaro uwundi muntu, kandi gihuye n'ubugombe bw'Imana, kiri mu nzira y'Imana. Amen. Uri umuntu asenga ivyo, uwo mutima uteza kuwukuza muri wewe. Bwana Yesu special. Ivyo bigaruka he? Ivyo bigaruka kuri uwo mutima w'abo banyamibembe. Tubona imigwi ibiri muri abo banyamibembe 10. Umugwi wa mbere ugizwe n'abantu 9, kandi niko ndaraba birashoboka yuko abo bantu 9 bo bari abantu basanzwe basenga, ariko uyu wa 10 we yari umuntu atari asanzwe azi ivyo gusenga, ntiyarazi Imana. Amen. Mugabo nagomba ndabwira bene data, hari amasengesho twasenze tutaranakizwa, tutaramenya n'Imana. Amen. Ugasanga n'amasengesho ya vrai, amasengesho y'ukuri. Narigeze gusenga ndambiwe no kurya muri restaurant. Hari hano nigeze kuba, hanyuma twabana na papa twenyene, hanyuma rero mvuye ku ishuri naca muri restaurant gufungura, nkaca nta, hanyuma ku mugoroba nkaca je muri restaurant gufungura, hanyuma nkaca garuka. Nimwumve gutyo sinanka restaurant cyane, ahubwo nanka iyo nariramo. Murazi ingene yari imeze? Iyo restaurant ntiyari imeze neza. Oya, twari utu restaurant ahantu bita mw'Ihema. Muravyumvaga yemwe? Wasanga hari turido tumanuka gutya. So naragira isoni ngomba kwinjirayo, hanyuma nanga ngo hari inzoka. Amibe zari zarambabaje gose kubera aho hantu narira. Murazi ngene boza amasahani nk'ahantu narira jewe, kandi bayogereza aho tubona. Muragomba ndababwire ngene boza amasahani. Umuntu yagiye gufungura, haba hari amazi bamwe barozamwe izindi sahani, niyo baca bacishamo gutya, hanyuma bagaca bagenda bagaca bashirako ivyo kurya, hanyuma ugaca ugenda ugafungura. Vyarageze ahantu birambabaza, biranduhisha, sinari bwakizwe mugabo. Amen. Ndasaba Imana, Mana ndagusavye, shoboza mfasha shobore kurira muhira Mana. Nandwi yaheze sinari bwakizwe, nandwi yaheze byaciye bishoboka. Amen. Abantu twabana nasanze naje ngira ndepoza amakaye, cyasanga ku meza yo munzu yanje bahashize ivyo kurya. Numva isoni naho nyene, urazi gusenga bisaba no guca bugufi. Sinashaka ko baguma bangaburiye. Bone Yesu special. Sinashaka kumanya ivyo kurya abantu bampaye. Naca numva isoni. Mbega ubwishime nyuma yo gusenga. Mugabo twarishuwe amasengesho tutaravyinjiramwo ibintu vyo kugendana n'Imana, ariko amasengesho twishuwe mwese yarabe ko ndazi namwe bwe mwarasenze. Amen. Amasengesho mwishuwe yari amasengesho y'ibikenewe, sivyo gabene data? Haleluya. Ariko ubu mwamaze kumenyera ivyo gusenga, yemwe murutuza umwanya, muba mufise umwanya wukuzura indobo yose, wuzura indobo yose, hanyuma mukaba mufise amasengesho muri uwo mwanya adafuka n'intebe, hanyuma mugaca musenga ayo masengesho afuka intebe y'iyo ndobo, hanyuma kugira ngo indobo yuzure mugaca musaba ibidakenewe, kandi kubera ibidakenewe arizo zabaye vyinshi nivyo muguma mwibuka vyonyene. Pole sana, ukazorindira kwishuka ukabura, kuca wizerera ibidakenewe. Siko none dufata ugomba gusenga kugira ngo ukire kurya muri restaurant, hanyuma ugaca ubwira Imana, Mana ndagusavye kugira ngo Mana ufashe ungize undongera ukuntu ushobora gufungura ahantu muhira, hanyuma ngira amagara meza, hanyuma ngira gutya na gutya na gutya, ugaca uheza mu muntu umwe. Mugabo ugomba gusenga isaha yose kugira ngo isaha ihere. Urazi ivyo cyugira, murabizi ivyo cyugira.
Mana ngo uri Imana y'amahanga yose, ngo turasengeye Kongo Mana, turasengere muri Kongo nta fere mufitaniye, nayikunda nayishaka nayibuka na kimwe, muge mushaka ko isa ihera. Ayo se amasengesho, ayo se amasengesho. Amen. Nimba wumva umunota uheze waheje kuvuga icyo ukeneye, amen, izere icyo wasabye ko gikunda. Idini futa. Bwana Yesu asifiwe sana. Turacanaga bene data. Muraza abasenzi benshi tuzi basigaye bakanura gutya. Amina. Yesu ashimwe. Abenshi tuzi basenga amasengesho y'ibikenewe bingana gutya, baca basenga ibidakenewe byuzuye urusare rwose. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ariko ni gute usaba rendez-vous Imana ukavuga ibikenewe kumara umunota, ugaca ubotereka rimwe ngo tugume tuganira no kuri ibi bidakenewe? Pole sana. Imana idufashe. Amen. Haleluya. Amen. Ikintu gikenewe iyo ari cyo usaba, ni bene izi ntaye wumva umuntu arinda saza. Nimubona ko ngira saza. Ivyo zari ibintu haraciye imyaka irenga 20 n'ingahe. Muravyumvaga bene data? Ngira saze ico sizocibagira. Amen. Hariho n'ibindi ntazokwibagira. Narasenze mama apfuye, natoye ko nkuru mukuru muri twebwe abo twavukana, ntiyari bwaheze secondaire, wamenga vyoca bihagarara. Haleluya. Narasenze ngo bibandanye, sizovyibagira. Ari amasengesho udashobora kwibagira. Amen. Aya ndiyo kumuyibagira nta nishimwe. Abanyedini nta shimwe bagifise, ntibakigaruka ngo bashinge intahe, ntibafite icyo bavuga, kuko umwanya munini bavuga ibidakenewe, kandi memoire yabo iri limite. Na memoire yawe ntiri limite. Wumvise ibintu byinshi ngo muvyibuka byose, wumvise bikeyi ngo muvyibuka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Turacanaga bene data. Haleluya. Abanyamibembe 9 nizo n'abanyamibembe mugabo barakeneye gukira imibembe, ariko bafite n'ibindi byinshi buzuzamwo, ntibiyumvira ishimwe rizokwirikira igitangaza, kuko womenga gusenga no gusenga. Kumbure bapfuye kwivuga ntibari bizeye nuko baza gukira. Haleluya. Umwe muri bo, Umusamariya adasanzwe ari umuyuda, abonye akize, sigaye abonye aramenya aho Yesu ari, kandi ngo yaciye aza arirukanga, aca yitembagaza ku birenge vyiwe ahimbaza Imana. Yesu aramuraba, aravuga ati mbega cagiye bakira ntibari 10? Batego bari 10, none babandi 9 ko mbonye Umusamariya wenyene, 9 bobo bari hehe? Ntumbaze. Yesu acaramubwira ati urakize. Iryo jambo rirahambaye. Mbega ntiyari yakize imibembe? Ego yari yakize imibembe. None uko gukira kundi kugarutse nuko wegahema. Amen. Ko gukira Yesu akunda mubariye n'igitangaza. Turacanaga yemwe. Haleluya. Ishimwe ry'umuntu w'umusenzi rihari imbere yuko anishugwa, rigenda rijanye n'isengesho ariko arasenga. Asenga Imana yizeye ko izomwishura, kandi arazi nyuma yo kwishugwa yuko kizoba ari ikintu cy'ishimwe. Haleluya. Abenshi twarizi byo gusezerana, ngo uzusezeranira Imana igihe uri kurasenga, kuko ni wayisezeranira iryo sezerano izorihagararako, hanyuma yishura amasengesho yawe. Kumbure ntiwatahuye neza icyo bigomba kuvuga. Uribuka Yakobo ariko arabwira Imana ati niwakora ibi, ivyo nzoronka byose zora ntanga 10, ujya mutima suba ngo niwe Imana yahagaze ko bikiza Yakobo, kweli yateguye gukiza Yakobo atanakimwe aravuga, Yakobo atanakimwe azi. Siko bimeze. Imana yabivuze Yakobo atasenze. Siko bene data. Yakobo yararose abamarayika baduga, ararota abamarayika bamanuka, mu nyuma arabona Imana hejuru y'iyo ngazi, hanyuma yamubwira ngo aha hantu ryamye nzohaguha wewe n'uruvyaro rwawe. Siko Imana yamubariye. Yakobo arikangura, Imana yaje kubimubwira ko izobikora. Siko none ishimwe rya Yakobo ryatanguye muri uyu mwanya Imana itarabikora, Imana ikiri kumwe nawe, ataramenya n'ibizomubako mu nzira, ko yahuye n'ibintu byinshi. Erega ntiyarazi yagiye. Amen. Nimwibuka yuko Yakobo nabwira ngo tore kwa Labani yabaye Imana ahema. Byagenze gute?
yafashije abakobwa bariko baravoma kubwo umutima mwiza wonyene, nta kondisiyo yari yashyizeho. aba bakobwa baca barabona ko ari ingenzi, baca bamusabira indaro muhiri wabo. ashitse iwabo aca asanga ni hahandi nyene. Imana yabanye nawe. Amen. Imana yabanye nawe. Siko gabene data. Umwami Yesu ashimwe. Haleluya. Baramurenganije, yarahuye n'ibitandukanye, mugabira isezerano igihe yarivuga ntabwo cyari ikondisiyo kugira ngo Imana ibikore. N'umutima wo muri Yakobo, n'umutima w'abasenga nikumeze. Siko gabene data. Imana niyampa ibi ubuzima bwanje bwose nzorokonesa ko ari Imana yabikoze. Siko none ni Imana impaye. Bibiliya tubwiye gute? Hamwe mu Baroma havuga ngo ninde yabanje kuyiha kugira ngo azohave agira gute? Ayishuza. Haleluya. Ni ngaho umuntu avuga ngo irizi nkorera ikingana nk'uku, erega nzoba ndi mu ideni ryayo, nigiki yonsaba nanje sindakiyikorera. Abasenga nuko biyumvira. Amen. Niyo yahindura ubuzima bwanje, niyo yahindura ibihe ndimo, niyo yankura ahantu ndi, niyo yankura muri ibi mbayemo, ni gute hananje hari ico no kwisigariza sindayishikanire, sindayihe burundu, nkahinduka umuntu wayo. Abasenga nuko bigenda. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bene data, twiyubake, turondere umutima w'Imana, turondere umutima w'ubusenga, tuba aba adorateur, tuba abasenzi, tuba abantu bagendana n'Imana, kandi Imana izobana natwe, kandi Imana izokora ibitangaza. Idini reka turisambure, reka twibagire ibyo twize, ibyo twabonye, ibidakenewe n'itubireke. Ndagomba ndababwire, Imana si kijya yemwe, ntabyo twaziri kwirarondera. Imana iri kwira twigenza ko, ntihagire umuntu abana n'Imana nkaho womenga iri kwira mwigenza ko. Imana iri kwira turondera kwinyanduruko yo kudutora amakosa. Oyaha, Imana suko imeze. Imana iri kwira rondera ukuntu yo kubona ahantu kanaka wananiriwe. Oyaha, Imana suko imeze. Imana iri kwira turera, iri kwira dukuza, igomba dutahura izigomba. Haleluya. Umwami Yesu ashimwe. Uwo munsi rero tahura ibi, warahamagawe, waratoranijwe, wahamagawe mu izina, uri igiciro. Haleluya. Amen. Iragukunda uko nyene umeze, igukunda iminsi yose kandi amasaha yose. Iragukunda uri kurasenga, iragukunda utari kurasenga, iragukunda uryamye usinziriye, iragukunda wikanga. Haleluya. Cyagihe uvyuka umenga iri kure, ni ibiri hafi. Amen. Sukomeze gabene data. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Igukunda ukuri kose, irakuzi mu izina ryawe. Ikindi rero, niwabaye mu nama itegura ubuzima bwawe. Amen. N'izindi nama ziba zitegura ubuzima bwawe ntuzotumigwamwo. Amen. Ni Imana ubwayo yifitiye imigambi y'ubuzima bwawe. Haleluya. Ikindi nta na kimwe wabanje kuyiha kugira ngo igire ikiguha. Amen. Nta deni na rimwe Imana igufitiye, ariko Imana iri kwiguha vyose. Rero ingo uhinduka umuntu wishima. Siko gabene data, shima ukiri mu bibazo, unezererwe kuzobona umunsi. Tegure bene data, tegura umunsi mukuru wa munsi wo kwishura. Sivyo none? Ega nuko bigenda, nuko bimeze mu bisanzwe. Ni nkaho ukiri kurasenga, uri kurategura yanga n'ibintu bizoba bisa, cagiye inyinshi zoba yarabonetse. Uwo ni wo mutima wabizera. Amen. Haleluya. Niyo nishugwa nzogenda ndayishime, nzogenda ndayishime, nzogenda ndayihimbaze. Niyo nishugwa nzobwira abantu ko yishura, nzobwira abantu ko ikora ibitangaza. Niyo nishugwa nzoba mfise uburyo bwo kubwira abantu ko ikomeye. Nzorushiriza kugendana nayo. Siko gabene data. Amen. Ngomba rero dufata umwanya dusenge twese. Nimba ari ukwihana wihana. Amen. Uko kuntu tubayeho umenga Imana ni igipupe, ni igishusho, tubihebe. Uko tubayeho umenga Imana ingana n'iri dini dusengamwo, tubihebe. Imana ingana n'ahantu dusengera. Imana ningana na pastor akwigisha ijambo ry'Imana. Imana ningana n'uwo mugwi musengera hamwe. Imana ningana n'umuryango wawe. Imana ni Imana umuremyi w'isi n'ijuru. Haleluya. Ntabwo ari ibintu bingana n'ivyimviro vyawe. Imana irarengeye ivyimviro n'ugutahura kwawe. Haleluya. Ni Imana witega kugira ngo ikwigishe, kugira ngo utahuze. Mboneyo nakajya kukubaha ikaze mu nyigisho kuwa kane. Twige gusenga, dutahure gusenga, tugendane n'Imana nk'abantu bazinanye nayo.
Imana irakora ibitangaza kandi irahindura ibintu. Oh data, turagushimiye. Ubu ni umunsi waremye, natwe turanezerewe Mana. Ubuzima bwacu tubuzanye mu biganza byawe kugira ngo buhindure. Urumva gusenga kandi urakunda abantu. Hari igihe tuzi umenga ntituragera gusenga, turacakeneye abandi badusengere. Hari igihe tuzi twumva umenga uri kure, uri hafi. Oh, ariko umugambi wawe rega ntiwigera uhagarara, kandi uraturindiriye kugira ngo twitabe umugambi wawe Mana. Mubinyemereye twahaguruka kugira ngo umuntu wese azi imbere y'Imana hanyuma asenge. Haleluya. 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 Nizera ko watahuye yuko utakeneye izindi protokole kugira ngo uvugane n'Imana ibiri mu mutima wawe. Haleluya. Umuntu wese ari seriye, umuntu wese azi icyo akeneye, azi n'intumbero, uwo ari we wese aba azi neza ati iki kintu ndagishaka rwose, ikintu ndagikeneye mu buryo budasanzwe, impinduka ndazikeneye mu buzima bwanje mu buryo bukomeye. Uwo mutima w'Imana ndawushaka muri jewe. Izi ngeso ndakeneye ko zikira, ndakeneye ko zihinduka. Ibi byago ndakeneye kubisohokamo. None bibwira Imana, none bibwire Yesu. Bibwire Yesu mu rurimi rwawe. Ntiwigane jewe, ntiwigane uwo mwicaranye, yaraguhamagaye ikuzi mu izina, izi umutima wawe n'ivyiyumviro vyawe. Igomba uyibwire uri wowe utiganya abandi. Oh, haleluya. Bibwire Yesu, ubimwereke. Senga isengesho ry'ukuri rivuye mu mutima. Wige kubwiza ukuri Imana, ngo iri kwirondera abayisenga mu kuri no mu mpemu. Nishaka indyarya, nishaka abanyedini, nishaka abatizera, nishaka abatayizi nk'Imana rurema, nishaka abayizi nk'Imana y'ukuri, nk'Imana ikora kandi irakora ibitangaza. Haleluya. Data, umva gusenga kw'abantu bawe. Ndabizi yuko amajwi atarinze kuja hejuru cyane, wewe urumva gusenga kw'abantu bawe. Ndagusavye ibitangaza bimenyetso bibe ko bariko barasenga Mana. Haleluya. Nanasaba kugira ngo Mpwemu Yera aganirize imitima y'abasenga kugira ngo bamenyeshe ingene bitezwe kuzoba bimeze igihe bazoba bishuwe. Batangure kumva iyo shimwe yo kuri wa munsi, ivyo bari mu uyu munsi bazoba babirenganye. Ego Mana, batangure kubona bwa buzima ubwo wateguye nyuma y'ibi bihe bariko baracamwo. Kuko uri Imana yagize imigambi. Niwe duhamagariye kugarukira ngaha, niwe duhamagariye ko ibintu biherera aha, niwe duhamagaye kandi kugira ngo dushikanye ngaha uco tureka tubandanye twenyene. Ariko uri Imana yaduhamagaye ukavuga ngo ndacyariwe, nzobaheka, muzorinda musesa imvi nkibahetse. Uri iyo Mana izobandanya ibikorwa byawe bigashishikara kugira ngo tuguheshe icyubahiro, kugira ngo tuguheshe ishimwe. Gendera abantu bawe ukora ibitangaza n'ibimenyetso mu buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Kora Mana ibitangaza, kiza abagwayi, ubohora ababoshwe mu izina rya Yesu. Haleluya.